Bakunzi bari Vox TV ndabaramukije bivanye naho muherereye, nanje ndi wa mungu wanyu Cedric nsanzwe nkorera ikinyamakuru Lili Vox TV aho gisanzwe gikorera ku mbuga zigiye zitandukanye. Uno munsi tugiye kubashikiriza kubiriko bivugwa mu gihugu cy'u Burundi, aho no munsi tuzakwibanda ku baririmbyi babiri bakomoka mu gihugu cy'u Burundi, ku muririmbyi Sat-B hamwe n'umuririmbyi Melanin Boy, aho agiye gusohora indirimbo ya collabo ari kumwe n'umuririmbyi aturuka mu gihugu ca Canada. Ariko nubwo biruko uno muririmbyi Sat-B kuva amaze gutangaza ko agiye gusohora indirimbo yitwa Tel Aviv, iyo ni indirimbo imaze gukundwa cyane ku mbuga zigiye zitandukanye, aho abantu benshi bayikunze, ni mu gihe abafana biwe bayirindiranye igishika kugira ngo bashobore kwiyumvira ino ndirimbo yamaze kuja ku mugaragaro ku mbuga zisanzwe zicuruza umuziki. Nongeye ndakwibutsa ko uno muririmbyi King Sat-B umwami w'umuziki w'u Burundi, aho amaze gutumirwa mu mahiganwa menshi cyane agiye atandukanye kandi akomeye cyane ku isi, ariko nubwo atarigera agira amahirwe yo gutahukana ubushimwe, aho nobaha nk'akarorero amaze gutorwa inshuro zibiri muri Afrima Award, ariko nta munsi n'umwe aragira amahirwe yo gutahukana ako gashimwe. Nubwo biruko uno muririmbyi ntacika intege, abandanya gukora ibikorwa bishobora gukundwa cyane mu karere haba no ku isi yose. Nk'akarorero hari indirimbo shasha agiye gusohora yahaye izina yitwa Tel Aviv, ni indirimbo iriko iravugisha abantu benshi cyane ku mbuga zigiye zitandukanye. Nongeye ndakwibutsa ko uno muririmbyi King Sat-B amaze kwandika amateka menshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Uno mwami w'umuziki ndundi aho yatanguye kumenyekana guhera mu mwaka w'ibihumbi 2010 agisohora indirimbo yiwe ya mbere, aho yanashoboye gusohora alubumu yitwa Inkuru y'Ukuri. Indirimbo zari muri iyo alubumu zarashoboye gukundwa cyane. Guys, reka ndabibutse ko amateka y'uno muririmbyi ko rutoyavuga tuyamare muri kano kanya. Reka dushobore kubandanyiriza ku muririmbyi yitwa Melanin Boy, aho nawe agiye gusohora collabo ari kumwe n'umuririmbyi akomoka mu gihugu ca Canada. Nongeye ndakwibutsa ko uno muririmbyi Melanin Boy yashoboye gutangura umuziki ari mu ikundi yitwa We Love Muzika. Mu nyuma iyo kundi niho yashobora kubomoka atangura kuririmba ari wenyene. No muririmbyi ubona ko yashoboye kuririmba indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Indirimbo ziwe zaragiye zirakundwa cyane mu gihe yaratanguye gukora ari wenyene ibikorwa vyiwe. Indirimbo ziwe zabandanije kugenda zikundwa cyane, abarundi bazitega amatwi ndetse n'abanyamahanga barazitega amatwi. None uno muririmbyi Melanin Boy agiye kutuzanira collabo n'umuririmbyi aturuka mu gihugu ca Canada. Iyi ni collabo abantu benshi cyane barindiranye igishika, abantu benshi cyane babandanya kwibaza ko uno muririmbyi aho akura amahera yo gushobora gukura umuririmbyi mugenzi we mu gihugu ca Canada akamuzana mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bashobore kurikodinga bagigwe ko bakora na video. Ni ibintu byatangajije abantu benshi cyane, ni ibintu byatangajije abafana benshi cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu karere. Uno muririmbyi azoba ari wa mbere akuye umuririmbyi mu bihugu by'Uburaya kugira ngo ashobore kumuzana mu gihugu cy'u Burundi kugira bakore collabo. Aya n'amateka uno muririmbyi Melanin Boy ariko arandika mu gihugu cy'u Burundi. Nongeye ndakwibutsa ko uno muririmbyi amaze kwigarurira imitima y'abantu benshi cyane kukungene yandika indirimbo ziwe zikora ku mutima, indirimbo z'urukundo. Indirimbo za Melanin Boy ni indirimbo zishobora kumviriza umuntu wari wese, yaba umwana yaba ukuze, bashobora kwicara hamwe bakazumviriza bose hamwe kumvo z'uko zino ndirimbo ari indirimbo zanditse mu rufasoni. Uno muririmbyi abandanya kwigarurira imitima y'abarundi ndetse n'iy'abanyamahanga. Ahantu ikiganiro twe twabateguriye kuri Lili Vox TV gishoboye kugarukira. Reka mfata akanya ndagushimire wewe umaze kugira subscribe, share, like hamwe na comment hano kuri Lili Vox TV.
nongera ndagusaba wewe utaragira subscribe, share, like na comment hano kuri Lilivox TV kuno kusaba ukabikora kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse, umuryango rugari hano kuri Lilivox TV, ndetse n'ibiganiro byacu bigiye ko ushobora kuba mu bambere bakurikirana ibiganiro byacu.